Bakunzi b'ikiganiro ku kivi turabaramukije. Kuva kw'igenekerezo rya 10 gushika 11 mu Nyandagaro uyu mwaka, nyen'icubahiro umukuru w'igihugu cacu Petero Nkurunziza yari mu ntara hagati mu gihugu, aho yayaze na benegihugu mu kuzirikana igihugu ico arico. Basogokuru kera baraturwanira, basogokuru kera baraturwanira, barwanira Uburundi n'abuzukuruza, barwanira Uburundi n'iteka ry'igihugu. Mu kuja ku rugamba bafata ingendo ndende, mu kuja mu rugamba bafata ingendo ndende, bikoreye ibisamba vyuzuye ibifungurwa, bikoreye ibisamba vyuzuye ibifungurwa. Nyen'icubahiro umukuru w'igihugu cacu Petero Nkurunziza yahereye mu ntara z'ubuseruko, aho benegihugu bari bitavye ku bwinshi, uhereye mu ntara za Cankuzo na Ruyigi, aho benegihugu bari bitavye inyigisho zibakangurira gutahura igihugu ico arico, ivyakiranze n'ukuntu ba sokuru bitangira igihugu, ndetse bikaba biri mu vyatumye abarundi badatwarwa nk'inyagano nk'uko vyagenze mu bindi bihugu nka vyose vya Afrika. None izo ntara z'ubuseruko zaranzwe n'iki? Izi ntara zose z'Uburundi zararanzwemwo intwari, zararanzwemwo abagabo bijunja n'ijambo, mbere n'abagore bafise umutima rugabo, zararanzwemwo abantu b'abahizi. Ariko rero ngo hari impunzi na gaheta. Izi ntara zo mu buseruko bw'igihugu ubona ko zihana urubibe n'igihugu ca Tanzania, zarabayemwo ibintu vyinshi bidasanzwe. Murazi yuko hariho nk'intara mbere kera yari y'u Burundi yitwa Bugufi, yahavuye inyagwa ikaba yomekwa igihugu ca Tanzania. Murazi neza yuko n'igihe abamisiyonari bariko baraza mu Burundi, ishengero rya mbere rya Katolika barishize ahantu hitwa Imuyaga, ni mu ntara ya Cankuzo. Mwumye ko naga mu ntara ya Ruyigi habaye abaganwa badasanzwe nk'uwitwa Muzazi, ari we abitwa Banganji bakomotse ko bamwe banka bakankiriza ico cyose coza gutwara iteka nitekane abarundi. Abantu rero bo ngaha muri izi ntara bari bafise ubutwari budasanzwe, mbere n'amazina y'ibice bimwe bimwe usomye nka Buhumuza, wumvise nka za Bwinigira na canke Buyogoma, n'amazina yerekana ubutwari umuntu ngira ngo vyosaba insiguro nyinshi. Ariko rero izi ntara zirafise ikizitandukanye n'izindi ntara, uravye inyifato yaranze abazikomokamwo mu myaka yaheze. Mbere akararo ka hafi novuga, hari nk'umuririmbyi rurangiranwa yitwa Nkeshimana, urumva indirimbo ziwe zirerekana neza kahise ku Burundi, inzira Burundi bwaciyemwo. Tuyaze n'abakurambere ku vyo bagiye barabona canke barayagirwa n'ababakurira, baremeza ko abarundi bari intwari kandi ko n'ubu bakigwanira agateka kabo. Bagashima rero ko inyigisho nk'izo zikenewe cane, mbere baranatangazwa n'uko umuto kuri bo abizi uko vyagenze. Aho mbereyeho dawe yarambariye ati kw'iri jambo nyakubahwa perezida yariko aratwigisha ryo kuri Ntare Rushatsi, na dawe yarabimbariye neza basha rwose kabisa, yuko yavukiye Igiharo cahanye ni muri Moso, yego yuko ariho yavukiye, hanyuma akagenda agashikana iwacu nyene mu Gwesero, ariho iyo Makebuko, hanyuma rero agaca yakirwa n'umushinga ntahe yitwa Mikani, arico gituma na twebwe twaciye twitwa abakani bo kwa Mikani. N'uwo muryango wanyu murahura muramenyana? Neza cane gose, nahajya tuba twagwanye mu nda tukaramukanya, aranzi neza nagenda muzi neza, nta n'ingorane. Kezirya nyigisho wazumvise gute? Nagahana rero ugira ngo hari ico yahushije na gitoyi, vyose kurya bidondaguye nyene, ni kurya nyene niko bimeze, niko vyagiye birakwirikirana se. Kandi nzari mutoyi mugabo vyose yabimenye, mbe yabimenye gute? Yewe kaye jewe natangaye n'ugutangara, mbere ho numvise byose adondaguye n'ivya Ntare Rushatsi, kandi ubona ari kera. Sanumva byose abidondaguye uko vyakwirikiranye, ni kurya nyene n'ukuri nakubesha kuri. Abana bawe hari ico baba babizi ko we kumva ubizi? Abana ndaza ndababwira, mugabo rero ni hamwe ntibabitegera neza. Mugabo rero nahababarira ni nk'aba nyene ubona turi kumwe, ndababari bica kure. Ni nk'ubu
mpereye ku ntuzeye kwivuka rya Ntare Rushatsi ivuka ryiwe bica kure ngangira ngo tumara nk'amasaha nkaya ane turiko turabivuga none ubu rero oya umwanya ni muto none ko abana batabimenye mumva kugira ngo ugwaruka rwose ruhari rubimenye hoko gwiki kugira ngo ugwaruka rwose rubimenye jewe naranditse ikaye nyakaye rero nuko ntayizanye byose birimwo byose nabyanditse byose ndaheza muri nyakaye none rero nyakaye rero iyo ndabimenye uko biza nawe naca gushikiza igendo yitwaye hari abateye iteka igihugu abarongoye intara baharaniye amahoro n'umutekano mu gihe c'intambara n'abarongoye amakomine nyine baharaniye umutekano mu gihe c'intambara kugira ngo banywanisha abarundi hariho abitangiye igihugu cyane cyane mu gihe c'intambara nk'I93 bashoboye guhungisha abantu hanyuma abantu barakira kubera abo bantu ubu rero izo nyigisho zabafashije iki muri byo zatunyuze cyane ahubwo jewe natangaye ko ibintu byose umenga umukuru w'igihugu abifise mu mutwe yatubwiye amamuko y'abami ingene baje n'ingene bagiye barakurikirana byadutangaje gose ngaha mu ntara ya Ruyigi twarashatse kumenya ko abatunganije ibiyago bene ivyo byo gutahura icarico Uburundi abarundi n'agateka kabo uko babona vyakigwa na bene gihugu umuvugizi w'umukuru w'igihugu avuga ati uno munsi umukuru w'igihugu ageze mu ntara igira 15 iruhande y'intara 15 amaze kugendera kabiri kose imwe yarabonanye n'abajejwe umutekano abajejwe ukwivuna abansi abajejwe amashengero abagwiza tunga ugwaruka abanyamigambwe mu madini n'amashengero eka imigwi yose itandukanye uri kuraraba uno munsi rero inyigisho zigitangura hariho abibaza kumenga ni indoto haribaza kumenga numugani mugabo rero indoto yahavuye iba ukuri umugani wahavuye ugana kariho abarundi bariko barahinduka baravugutiwe umuti kuko avuga yuko izinjo zatunganizwe mu ntumbero y'ukurogora abarundi bariye ishano ryinshi bivuye mu nyigisho zitandukanye zatunganirwa zigashirwa mu ngiro n'abakoroni abarundi rero batanguye gukorerwa wa muti muraza umuntu afashe umuti ntucumugira akamaro kuri uwo munsi nyene haraca umwanya n'umunsi tuvuga tuti umuti watanguye kwerekana ko hari cikuramarira abarundi bigaragaza yuko abarundi bamaze gukorerwa ku muti umaze kubashika koko ni byinshi shaka kufatira ukararo ka hafi urabe aya matora yo kwerekana aho duhagaze mu hinyanya wajibwizwa shingiro yaragaragaje neza yuko igisara ca Bujumbura caro kitaba amatora abantu hafi ijana kwijana biyandikishije bakongera bakitaba amatora mbere bakavyuka mu mutwenzi bakavyuka mu nkoko bakaja gutora abarundi ubunye bahamagaye mu bikorwa rusangi basidukana niyonka bako bamaze gutegera yuko igihugu ari cabo abarundi bahamagaye kwiyamiriza abakoroni kwiyamiriza izi nyigisho zitandukanye zigomba kudusubiza mu ihumbi zigomba kudusubiza inyuma bose urona ko bavyijukira baravyumva cyane abarundi rero bariko barakanura bariko barajijuka bariko baravibuza mu bajibuntu muri iri sekeza vyaragaragaye neza yuko kahise ku Burundi katazwi na benshi bivuye ku mvo zitandukanye benshi bagiye baribaza igituma kitagiye kiramenya ivyaco n'igikenewe cokogwa kugira ngo kigende neza vyiza hogwizwa ibitabo vyanditswemo nk'irya histoire y'igihugu bakavyandika mu rurimi rw'ikirundi kugira ngo abantu bose babimenye cyane cyane nk'arya amategeko yagenga abatware ibwirizwa shingiro kabishira mu rurimi rw'ikirundi kugira ngo abantu bose babimenye bashobore kuvyisomera hari ijambo abarundi bakunda kuvuga iyo bariko baraca imigani baravuga bati harabaye ntihakabe hakira umwami hapfimbwa n'imbeba hakira umwami n'ingoma ivyabaye umukuru w'igihugu aravuga ati ivyabaye vyarabaye twaragize ibibazo muri kahise aratumenyesha yuko kahise kacu kabi ari kahise kacu kabi na kahise kacu keza tegeza kwemanga ako kahise kabi hakatubera icigwa kahise kacu keza nako kakatubera nk'umushinge ukubakirako kazoza ibi vyatumye rero kenshi ukuri kutaja habona nuko nk'uwakoze ikibi nta muntu nta wimena igihute nta muntu akora ikibi ashaka abantu bamenya ko yakoze ikibi umuntu wese yamagerageza yuko ivyo yakoze yo bipfuka ariko rero bitebe bitebuke
ukuri gutegerezwa kuja habona kandi ukuri niko kubohora abantu. Ubu rero harageze igihe ikinjo kigira igihe cacu, harageze ko abandi bavuga bati ivyabaye vyarabaye, twaragiye muzimagiza umwanya muri reka ukuri kuja habona mbere kwandikwe. Niyo ntambwe turiko turaje kazogira igihe dufashijwe n'imigwi myinshi nk'umuguje kumenya ukuri n'ukurekuranira, zanyisho zitungana n'ubushikanganje bw'intwaro yo hagati z'ukundi igihugu, zanyigisho zifashwa na wa mugambi w'igihugu jejwe umutekano mu gihugu, vyose bizoja hamwe abamatavya y'amavuta abarundi bamenye ukuri bace binjira mu nzira nziza ibatwara muri kazoza keza, kuko mukuri bashaka yuko abantu basigiraga umuntu wese asige iragigiza tugira iherezo ryiza rice riba intango nziza nshasha kurunganwe ruzodukurikira. Twaba turahagarika rero ca cigwa ca kahise histoire kitubwira yuko umwami yavuye mu mugina canke yakoza bamuci. Oya ntawovuga yuko inyigisho zitangwa muri kahise ku Burundi zoca zihagarara, mugabo ahubwo abazigisha barakwiye kuraba hari bigabane bimwe bimwe boja barabangira mu kwigisha canke bakabwiza ukuri abo bigisha bati binaho tubigisha biriko birakogwa ko amatohoza. Inyigisho zibandanye kuri kwamye, mugabo integuro z'inyigisho nayo nibandanye bitebe bitebuke ukuri kuja habona abantu barozwe barogogwe igihe cyo gukira kiri hafi. Umukuru w'igihugu cacu nyene cubahiro Petero Nkurunziza yaranishikiye mu ntara zo mu bumanuko bw'igihugu cacu, intara za Rutana, Makamba, imbere yo gusozerera izo nyigisho mu ntara ya Bururi. Ni intara muri rusange umutekano wifashe neza cane, mbere n'abahunze bakaba bariko ratahuka ku bwinshi. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu arasobanura uko vyari bimeze. Uno munsi nkuko nyene cyo umukuru w'igihugu dahengeshanya kubigira mu ntara zitandukanye z'igihugu aho yaramaze kwishikira kwari kugira ngo afashe abavuka ntara kugira ngo bashobore kuzirikana neza igihugu cabo. Uyu munsi rero yababwiye yuko nkuko yamabwiye abandi barundi yuko ari kugerageza ibishoboka vyose bakagerageza kujana n'ibihe, bakamenya aho ibihe bigeze ntibatwagwe n'ibihe ariko bonyene bakamenya kuba ari bo bategeka ibihe ntibategekwe n'ibihe ariko bamenye gutegeka ibihe bagezemo. Kugihugu rero cyane cyane inyigisho ziwe zashingiye ku gufasha abanyabururi nkuko babigira ahandi hose gutegera neza igihugu aho cavuye aho kigeze uno munsi niyo twipfuza nk'abarundi ko coja. Imbere rero yuko afata ijambo yari yahaye umwanya abahinga babiri mbere basanzwe abahanuzi bakuru mu biro by'umukuru w'igihugu, abo nabo umwe yavuze kubijanye n'imico n'imigenzo by'abarundi, undi nawe yigisha kubijanye n'ivyinyegeje mu mategeko nkandamiza bihugu y'abakoroni. Umukuru w'igihugu amaze gufata ijambo yagarutse kuri izo nyigisho ntangamara zatanzwe n'abahinga, arazishimangira neza cane, araheza rero asozera amenyesha abanyabururi yuko Burundi bwaciye mu bihe bigoye, bwagize ibibazo, muga ko ibibazo bitategerezwa kuba ibibazo, ahubwo ibibazo byategerezwa kuba akaryo ko gutora inyishu, ko gutora umuti kugira ngo Barundi baje mu nzira nziza. Akaba rero yasavye ashimitse yuko umurundi wese yogerageza kuri bishoboka vyose kugira ngo imbuto mbi y'amacakubiri yabibwe muri bene Burundi iranduranwe n'imizi y'amacakubiri y'abayintara y'abayamoko canke y'amadini, eka amacakubiri ayariyo yose aranduranwe n'imizi mu Burundi. Ama rero ikindi naco cagaragaye no munsi nuko izi nyigisho cari ikiringo ca kabiri c'inyigisho mu ntara yasozereye ku ntara ya Bururi, kandi yaciye yemera yuko azogaruka gutangura ikiringo ca gatatu naco ca nyuma muri intara ya Bururi nyene mu misiri imbere. Uko vyagiye biratomogwa neza n'abarongoye izo ntara, yababura amatari w'intara ya Cankuzo, buramatari w'intara ya Ruyigi, buramatari w'intara ya Rutana, buramatari w'intara ya Makamba, baremeza ko amahoro n'umutekano bisasagaye kandi ko imigenderanire yabo n'intara z'igihugu ca Tanzania ari myiza cane. Ubu bakaba bariko barakora imigambi y'iterambere kugira ngo bayakamishe. Aho hose rero umukuru w'igihugu yagiye arugurura imigambi yaranguwe mu kwigina imyaka 56 igihugu kimaze cikukiye. Komine ni rwanje aumve, komine ni rwawe aumve, komine ni rwacu aumve, nimuze tuyikorere aumve, ni komine yawe
abavyeyi niho bakuvyariye ehe ubyanka uvyemera niho wataye uruzogi ubyanka uvyemera aho nyene niho wakuriye ubyanka uvyemera aho niho wize amashure ubyanka uvyemera so na sokuru bakuriye aho komine ni rwanje ahumve komine ni rwawe ahumve komine ni rwacu ahumve nimuze tuyikorere ahumve Behera bamwe mwakurana majana gusenya mukajana kuvuma bamwe mwakina n'urubugu mugakina n'agapira burya ntivyagarukiye harya barakeneye kugaruka mugakina urubugu rw'iterambere komine ni rwanje ahumve komine ni rwawe ahumve komine ni rwacu ahumve nimuze tuyikorere ahumve Begi iwanyu ubona hakenewe ibiki harakenewe amashure harakenewe amavuriro amazi meza ya Rusengo amabarabara meza uburaro bwiza mu kwibera mu bigwatima ububare bwiza kandi bw'isuku amabotike meza amasoko ya kijambere maze dutanga amatagisi tuyatanga n'umutima mwiza tuyatanga atakwidodomba azofasha iterambere rya komine yawe. Intara ya Makamba ifise akantu yisangije mu kugira imigambi iremereye cyane ifata umwanya muremure mu kubakwa. Umukuru w'igihugu cacu yaciye agendera inyubakwa izoba ibiro vya buramatari wa Makamba ikaba iteye ku rugero rushimishije, mbere ibikorwa bimaze gukorwa bikaba bigeze ku bice 70%. Umukuru w'igihugu akaba yabemereye kubaha amabati akwiye iyo nyubakwa yose. Yarashitse kandi kuri stade iriko irubakwa n'umukuru w'inama nkenguzamateka Reverien Ndikuriyo ku musozi wa Gisenyi. Ibikorwa bikaba bigeze ku bice 80% nk'uko twabibwiwe n'ugukurikirana ibikorwa ngaho. Muri iyo ntara ya Makamba harubatswe ikigega c'amazi cubatswe na leta y'u Burundi bicishijwe muri Regideso ku musozi wa Gitwa, kikaba kizohereza amazi igisagara cyose ca Makamba. Gishobora kubika metero kibe 500 y'amazi. Bibiri vya mbere bari bafise bikaba vyabika 280. Isoko ry'ayo mazi rikaba rizanana mu misozi ya Nyange. Muri iyo ntara nyene kwibarabara rishasha ryubatswe rija muri Tanzania Mugina Nyanzarake muri zone Gitara ya komine Mabanda, hubatswe na leta ku mfashanyo y'Ibanki y'Iterambere BAD, isoko nziza ya kijambere n'ivuriro ryiza cyane ahitwa Musenyi. Biri muri vya bikorwa bitunganywa ahaciye ibarabara nk'iryo. Muri komine ya Nyanzarake barubatse ibiro vya komine muri bwa buryo bucishwa muri ca kigega fonike. Eka no muri komine Kayogoro haruguruwe icese ishure nshingiro Kiyange ya 4 muri zone ya Mugina, ni zone ihana urubibe n'igihugu ca Tanzania. Mu ntara ya Bururi umukuru w'igihugu yarishikiye ku musozi wa Muyange hagati na hagati ya zone Munini na zone Bamba, musi neza na neza y'umutumba wa Kibimbi, aho ryashira hamwe OBPE rijeje gukingira ibidukikije rifashijwe n'ibanki y'isi yose ryubatse neza amazi y'amashuha. Baratunganya ibibanza bitandukanye ingenzi canke ndetse bene gihugu bazokotera mwayo mashuha. Umusozi wa Muzenga naho ni muri komine ya Bururi hari umurimyi mworozi wa kijambere yitwa Maurice Nimubona yakweza amazi arubaka ikigega kimufasha kuvomera imbuto ziwe. Bararima ibiraya, ibigori n'ibiharage
bakaba baratunganije n'ububiko bw'ivyimburwa. N'icubahiro umukuru w'igihugu yaranuguruye kandi imashini zitanga amazi mu gisagara ca Bururi zashizweho na Regideso biciye mu mugambi wa leta. Ubu igisagara cose kikaba gifise amazi meza. Muri izo ntara zose yagendeye bagiye baramushimira ku bikorwa vyinshi afasha intara zitandukanye, haba mu kubaterera ivyiyumviro n'impanuro no mu kubaha uburyo. Nimuze tuje mu mashirahamwe mwigenda ko ntari imirimo impeshi, murabizi imitwe ikora ikoranye. Yes, komine ni rwanje ahumve, komine ni rwawe ahumve, komine ni rwacu ahumve, nimuze tuyikorere ahumve, komine ni rwanje ahumve, komine ni rwawe ahumve, komine ni rwacu ahumve, nimuze tuyikorere ahumve, komine ni rwanje ahumve, komine ni rwawe ahumve, komine ni rwacu ahumve, nimuze tuyikorere ahumve. Hari kuri stade ya Ruyigi, aho nyene icubahiro umukuru w'igihugu yararindiranywe igishika kugira ngo atanguze icese umugambi mera nk'abandi ujeje gufasha imiryango ikenye gusumba iyindi. Umugambi wafashijwemo ni banki y'isi yose, bakazohabwa 20,000 ku kwezi. Uwo mugambi uzofasha imiryango 48,000 yatowe mu ntara 4 no mu makomine 16. Uwo mugambi uzotwara igiciro c'imiliyoni 40 z'amadolari. None leta y'u Burundi yiteze iki kuri iyo miryango iriko irashigikirwa ngo ive mu bukene? Leta y'u Burundi yiteze ko abatishoye bashigikirwa n'umugambi mera nk'abandi bova koko mu bukene, bagafungura neza, bagashobora kwivuza no kurungika abana babo kw'ishure. Ivyo navyo bisaba ko abafashwa bagira ishaka rishemeye ryo kuva mu bukene, nta bufasha utifashisha. Ivyo tubaha byose nutuva kumse mu ruhara nta kimwe twako turakora. Abafashwa subira ko bagume hahandi, abafashwa no kugira ngo batera intambuko nabo nyene bave mu bwo bukene busezerere bafasha abandi. Ubwo rugendo nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu yagize mu ntara zo hagati mu gihugu, yarutanguriye mu ntara ya Ngozi, aho yaragiye kwifatanya n'abavuka komine ya Mumba mu rubanza rwo kwiginana umunsi mukuru ugira 5 wahariwe amakomine. Umunsi washizweho mu ntumbero yo guha akaryo abavuka komine, akaryo ko guca ijya nino iterambere rya komine, abarongoye abandi bagashikiriza ivyakozwe, bakinegura ivyo batashitseko. Ukaba kandi n'umunsi mwiza uranga umuco mwiza wamye uranga abarundi wo gukunda iwabo no kuhateza imbere. Umukuru w'igihugu cacu yongera gutomora neza intumbero y'uwo munsi. Uyu munsi mukuru wamuhimbazwa buri munsi wa gatandatu wa mbere mu kwezi k'umunani, undi munsi mukuru wa 5. Ni umunsi mukuru udasanzwe waturutse cane muri za nyigisho twategura zo gukunda igihugu, zateguwe zimaze imyaka 4 zitegurwa. Niho rero uno mugambi wo kwigisha gukunda igihugu
uno munsi mukuru wabonye ko ari ngombwa ngirakamaro kugira ngo abarundi twese tuzirikane aho twavutse. Bisigura yuko aho wavukiye hatuza gufatana n'umutima wawe. Ahantu wavukiye ntabwo bakomeye cyane imbere y'Imana n'imbere y'abavyeyi n'imbere y'abajyango ndetse n'abasoko n'abasokuruza wavukiye ntabwo dasanzwe imbere y'Imana ndetse mu gihugu. Ibirori by'uwo munsi byaranzwe n'intambo n'imbyino n'amagendera. Kabaye akaryo keza ko gusangira ibifungurwa n'ibinyobwa mu munezero ntangere. Nyenecubahiro umukuru w'igihugu n'umuryango wiwe wose bakaba basangiye n'abandi mu buryo buciye bugufi. Bamwe mu baraho barashimishijwe n'ivyabaye baranezerwa kubona umunsi mukuru nk'uwo warashizweho. Ni umunezero mwinshi mu mutima, umuntu afise umunezero mwinshi kubera iteka nyakubahwa umukuru w'igihugu yaduteye hano ku vyegwa vy'Imana. Numva mfise amahoro menshi mu mutima, hararemurutse kubera iterambere ryadusesetse muri komine Mumba yacu. Ibirori nk'ibi jewe ntavyo nari bwabone, ubunya mbere bicara gahebuza naho twaro tubibona, ariko ubunya ibirori biraryoshe cyane kuruta uko vyahora. Urabona jewe no ku ntwaro ya cami nari ndahari kuva ku mwami Mwambutsa kuri Micombero no kuri Ntare wa gatanu no gushika no kuri iyi ntwaro zeze, kandi no gutwara jewe naratwaye umutumba. Ivyo nagiye ndabibona mu butamukane. Iyi ntwaro dufise ubunya irasesuye kuruta izindi ntwaro zose twagiye turabona. Nk'abandi bakristo, umunsi w'Imana nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu n'umuryango wiwe bari kumwe n'umuhuza w'abarundi n'umuryango wiwe barahimbaje Imana mw'ishengero ry'Urutare Ibuye. Yaravuze iyerekwa ry'ukwezi k'umunani. Kuno kwezi k'umunani ukwezi gushima nyagushima gushimira Imana ga warushima ahubwo no munsi gushimira Imana incuro ndwi gusuba warushima. Kuno kwezi kandi nukwezi gusenga nyagusenga ime gushima nyagushima nima gusenga nyagusenga witege intsinzi z'Imana.
mu nyigisho yatanze akaba yashimikiye ku ijambo rivuga ngo nturambirwe kuko imbere ni heza, imbere harakaryoshe. Yishimikije amajambo ari mu ikete rya kabiri ryandikiwe Timoteyo 2 kuva ku murongo wa 1 gushika 13 n'abigarati igice cya 6 kuva ku murongo w'7 gushika ku 10. Nturambirwe kuko imbere ni heza, nturambirwe kuko imbere harakaryoshe, ntucike intege tutarashika, imbere harakaryoshe, imbere ni heza. Haleluya. Iyo twakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza tuba dutanguye urugendo. Hari urugendo tuba dutanguye kandi urugendo rwiza cyane. Ariko nagira ngo nongere kubibutsa ibarabara ducamwo ntuhave wibaza ngo ni ibarabara ryiza ry'ikaburimbo rigenda rigororotse. Inzira yo kuja mu ijuru ni barabara hamwe ritumbera, ahandi rikajamwo amakorosi, ahandi ukarisangamwo ibinogo, ahandi ukarisangamwo amadodane. Ni hahandi amadodane ni bya bindi bubaka mu ibarabara usanga bidunduye. Inzira ija mu ijuru ntuhave wibaza ngo ni barabara rigenda ritumbereye, ariko naho itoroshe. Nazanywe no kukubwira ngo ntucike intege, nturambirwe, nubwo inzira imeze uko, aho iriko iraja ni heza. Utazira Imana no kuyitambira ntivyasigaye inyuma. Nino ngaho dusozere kino kiganiro, mugira ibihe byiza.